Reka dusube tubaramutse bakunzi ba Inkerebutsi TV twizera ko muri amahoro natwe tumeze neza turi kwigenekerezo rya 4 ukwezi k'umunani umwaka wa 2024 turi muri komine y'Amabayi hakoraniye abantu benshi cyane naco cyane adutumye tuja kuraba umwe muri abo bari bahakoraniye kugira ashobora kutubwira ibyo bari barimo. Rero imbere ko dutangura kantangure ndamuramutse turabaramukije. Murakoze cyane gose turaramukije. Meze neza Tashima Imana. Turazi neza yuko atari bwa mbere muvugiye kuri televiziyo yacu ariko kuyivugira ko ikiri Mabayi Media TV mugabo twarahinduye tugita Inkerebutsi TV ariko nuno musi mwo twibutsa mwo twidondora n'abariko baradukurikirana ku Inkerebutsi TV. Ego jewe nitwa Bihoye Busa Methode abandi umwe mu mvuka z'incabwenge mvuka ku mutumba wa Rutorero zone Butahana komine Mabayi nkaba nsanzwe ni mwigisha muri za kaminuza zitandukanye. Murakoze cyane uyu munsi twabonye aha ku mugwa mukuru wa komine Mabayi tubona muri mugwi munini byo kunda kumutubwira ujya mugwi wari waje mu biki mwari mu biki. Murakoze cyane gose kazo mutubajije. Ego turi umugwi ngaha munini w'incabwenge n'imvukira z'abakaze Mabayi kaba twaje mu ntumbero kubanza guhurira hamwe imvukira za komine kanatsira marazi yuko ejo wahise dufise umunsi mukuru w'amakomine hama no munsi rero ni munsi incabwenge z'Amabayi zizidanyishika kuko ni munsi uza novuga ushira mu ngiro ibyayagiwe mu mwaka uheze gerekerezo rya 14 kwezi kwa gatanu 2023 aho incabwenge zaje hamwe zikarabira hamwe ukuntu zibayeho ukuntu imigenderanire hagati yazo imeze barabira hamwe ico kogwa kugira ngo bashobore guhindura isura guhindura ivyumviro maze bashobore kwiteza imbere bonyene kabongereye baterere ingufu zabo zishobore gufasha mu iterambere rya komine. Rero uno munsi rero wari umunsi wo kwerekana novuga ibikorwa byakozwe inyuma y'iryo sango aho bari badusabye novuga gutegura amategeko ngenderwako yotuma umugwi w'incabwenge z'Amabayi ukora uzina amategeko hama kandi ugashobora gufasha mu iterambere. Umunsi rero wari umunsi ukwerekana izo texte kugira ngo izindi ncabwenge zishobore kuzisoma zihanahana ivyumviro hama rero umunsi twabikoze hama banashaka haca hashigwaho n'urwego ruzofasha kugira ngo ruhuze abanyamabayi rukusanyirize hamwe ingufu z'abanyamabayi incabwenge kandi murazi ko incabwenge ari urumuri rw'abandi hama incabwenge zishobore kumurikira abandi mu iterambere zongere kandi zisahirize intwaro byekeye iterambere. Uyu munsi rero niyo kintu nyamukuru cyadukime duhurira muri kibanza c'Amabayi. Rero mwabonye yuko bitabwe neza kandi byagenze neza incabwe zishimye kuko ibyo bari bafunditse kwigenekerezo riraho byahavuye bija mu ngiro. Inzego mwazibonye ko zabayeho urezigiye kuja mu kivi maze zihayikiringo kugira zibanze zige neza ko zigiye gutangura ibikorwa maze ibikorwa byazo muzoheza mubibone. Murakoze cyane nkuko nanikaje kubivuga yuko atabwa mbere muvugiye kumbonesha kure yacu nico gihe nyene twarabonanye ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu 2023 mwaratubwiye ko mukoranye kugira murabe icoteza imbere komine yacu n'umwe haje kutubwira yuko hariho byinshi mwize mbere wanashaka ko hariho ibyerekeye amategeko mwasizeho hanyuma harashingwa na komite nshasha ije gufasha kugira iryo terambere nkuko mama bitubwiye ribandanye riboneka muri komine yacu y'Amabayi. Vuba cyane nkuko tubizi mu ndinganizo y'igihugu hagomba habeho komine yagutse yamugina nkuko ayandi makomine hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Burundi biriko biraba mbega
iki kintu muhora mugira kuko ngerageje kuraba kwa imbonesha kuri yacu bereyeho tuvuga ko rigira kabiri mubonana kizobandanya mbega niba kizobandanya mu bwahe buryo muzohava mufatanya na zini cabwenge zo muri komine Mugina ya kera kugira mugire hamwe cyitwa komine Mugina yagutse cyane. Murakoze cyane rwose kazo mumbajije. Amategeko y'igihugu araha abanyagihugu bose aho bari gushobora guhurira hamwe bahagira novuga ntishira hamwe bahuriyemwo. Rero abanyagihugu bibutahana wo mu buhoro wahehe arashira gufata kuraba abo bahuje ivyumviro c'abahuje imigambi bakazi bakagira ishirahamwe bakarihuriramwo. Twebwe rero ngira ngo mwakurikiye neza y'amategeko nuko uyu mugwi wacu witwa Cercle des Natifs et Amis de Mabayi akantu ka komine ntikarimwo bisigura yuko Mabayi naho izoba igiye muri komine Mugina yagutse izoguma iri Mabayi. Rero komite izovyigira abe ko yo kwamaze ko by'amategeko bivanye no gushaka kw'abayigize barashobora kuhindura akantu byagahe novuga amahirwe bandi kwinjira mu mugwi ngabo gushika no munsi ni icyumviro capfutse mu Nyamabayi. Rero twifuza yuko n'ibyokorwa byokorerwa muri Mabayi hama rero ibyo kuzokugurira abandi ntacyo novuga ko ubu ngira ngo aba muri komite bazoheza babyigeko mugabo turabyemera amategeko kandi nazo turi muri Mugina dushaka gukora ibikorwa biteza imbere akarere kacu k'Amabayi gusa. N'Amabayi gusa kuko izo bari muri komine Mugina antuka komine Mugina yose izo bari kuratera ija imbere. Murakoze cyane rero mbega Cercle des Natifs et Amis de Mabayi hariho ibintu mwashize imbere mushobora gukorera ko. Murakoze cyane gose. Nabuze yuko umugwi w'incabwenge ngira mwumvise ko atari incabwenge zihobahoba nitwo kwicara hamwe tuve za Bujumbura tugire gute ufite umwaka twiga amategeko tuze kwicara duhure gusa duhura. Twebwe rero ngira ngo mwumvise bashize habona ivyekeye igifaransa plan d'action imigambi no kuvuga ngenderwa ko izofasha uwo mugwi gukora ibikorwa. Nkunda nkavuga bike muri ivyo igihe twakorana umwaka uheze twararavye tubona yuko ibisata bitandukanye hari ibisata bifise agahaze muri byinshi twarabonye ko nk'indero indero irakeneye novuga ubundi bufasha bwiza bwiyongera kubusanzwe baronka mu byekeye amagara y'abantu byekeye bidukikije byekeye imibano n'imigenzo. Ibyo rero urugwego rugiyeho ruzoheza rurabe buri gisata ibyokorwa kugira ngo bize bisahiriza intwaro isanzwe ikora nk'imvukira zumvise akamo indongozi z'igihugu uhereye ku gihugu aduhamagara avuga ati imvukira zose zirahamagariwe gufasha mu iterambere ry'aho zivuka. Rero tuzoshira ingufu hamwe turondera uburyo kugira ngo dushobore gufasha mu byo bisaba bimwe bimwe ingero ibendero ya kanovera hambyeke amagara y'abantu dushobore gufasha mu magara y'abantu byekeye gukinga ibikikije turafise abahinga baronde by'ibikikije by'uburimyi dushobore gutanga ifashanyo y'abashaka mu vyigwa canke mu buryo canke muri coaching kugira ngo ibyo bisata bishobore kuzamuka maze umwimbu wiyongere. Hama kandi murazi yuko duhamagariwe kwinjira mu mbono y'umukuru w'igihugu nabo bafatarikanye kubona igihugu aho baduhamagarira ko 2040 tworonka Burundi bwifashe 2026 Burundi buteye imbere. Donc kumva rero umuntu wese arahamagariwe kugira ngo azane agacumu ku bumwe
kugira ngo dushike kuri iyo hangiro. Nk'icabwenge rero z'imabayi natwe twarumvisaho kabo ati rero duciye muri uyu mugwi dushizeho turashaka kugira ikintu dufashije kugira ngo iyo mbono kazoza tuzoshobore gufasha kuyishikako. Cercle des natifs et amis de Mabayi, mbega utashoboye kwiga amashuri menshi bita bakaloreya master canke doctora, ubundi muntu yagize cya gice ca mbere c'amashuri yisumbuye, mbega azafise uburenganzira bwo kwinjiramwo muri cercle des natifs et amis de Mabayi? Nkuko twavyubatse ujya mugwi n'umugwi novuga urukemwo abantu incabwenge zizobera umuco abandi. Rero uko wubatse urekuriye kwinjiramo gusa abantu bafise cadre n'icabwenge zizi kaminuza. Mugabo mu gushira mu ngiro ivyo bikorwa uzokenera iyindi migwi itari muri bavuga muri ico gice c'abantu bize kaminuza. Ngira ngo abikurikirane neza bavuze ati imigwi yose urashaka ufise umugwi ugira ushiri mu ngiro iki ushaka kugerako ukarondera uwundi mugwi kugira mukorane. Ico gituma rero mvuga ati uyu mugwi uzokenera iyindi migwi y'abakomeresa bashaka gukorana kugira ngo bashe gushika kubyo bifuza. Yego. Bakunzi ba Nkerebutsi TV nkuko muri kumva byumva duteramanye numwe mu bari bateguye iki gikorwa cyo twita comité d'organisation, ari gikorwa giteye igomwe akubona incabwenge zavuye hirya no hino zaje zikuranira ahantu hamwe. Beka tugerageje kuraba mu mwaka uheze nkuko twabivuze ujya mwakorana mwari benshi cyane, ariko no munsi twabonye ko hariho igitigiri gito cuba cavuyeko. Habaye iki? Ni kutabimenya, ni kutarungika hirya no hino ubutumire cyane. Murazi igihugu situation kirimo, igihugu aho kuyunguza bigoye, rero ikintu cyabaye ntabwo bigose komeye kugira ngo uve Bujumbura ushikino ni ikintu gikomeye. Icyo kiri mu byatumye bititabwa cyane, kandi harimo n'abantu guhinduka bitarabo cyo kuba hamwe bitwaje mu mutwe wabo. Rero mugabo ndazi yuko abantu baki barashobora gutanguza ikintu maze abandi mu bakabera umuco abandi. Aho barabo mu bamufise mushobora gutera kamo bari hirya no hino. Turatera kamo umuntu wese yatahuye kuja hamwe n'abandi cyo bisobanura n'akamaro kabyo, kwifatikanya n'abandi kugira ngo dushobore kuja hamwe maze dushire ingufu hamwe, dushire ubumenyi hamwe kugira ngo bwacu dukundane, dukomeze ubumwe maze ubumwe bwacu tubere ingufu maze dushobore guterera mu iterambere ry'imiryango yacu kandi mu iterambere ry'igihugu. Reka tubashimire cyane kuri aka kanya mushobora kuturonsa twabonye ko mwamufatira kumwavuza muti reka tugende tuvuge ku Nkerebutsi TV. Tubakengukiye cyane. Murakoze cyane. Nyina muguma dukurikiranye aha ikiganiro cyacu kirangiriye, yazwe naho gutaha. Bye bye.